iyi ngingo aswa nukuri ni ingingo nziza kuko bamaze kuvuga bati ibice 60% by'amafaranga leta yashize mu gihugu yose leta yarabuze yagiye mugabo naho bavuga ko bazaho jewe nibaza ko baraza hari kuko aya mafaranga yaciye mu mabanki asohoka ava mu mabanki aja mu bantu abantu basohoye baraza ibyo byose nukuri ntaza abantu banyegeye jewe rero ico ndabivugako iyi ngingo ubwa mbere cyo gukora amafaranga mu gihugu leta ikayaguza n'ayandi iyo ni activité de routine de la banque centrale ni gikorwa ca misi yose ca banki y'igihugu ni ibintu bisanzwe cyane mugabe ikintu kidasanzwe zero mobile nimvo yatumye amafaranga bayakura mu gihugu hanyuma nigende biriko birakogwa jewe ntababesha ndafise nk'umwanalist ndafise ico ndabivugako nibaza yuko byari bikwiye kugenda ehera aba bantu nabasuma erega nabasuma tuvugije ukuri aba bantu bayatwaye amafaranga nabasuma ico tubaza kutacumvikana ikigira kabiri aya mafaranga abayatwaye ibyo byose baraza ico ni ca gatatu ikigira kane leta urabona bafashe ingingo yuko ubu uya atawuzorenza imiliyoni 10 mu iyi minsi batanze yose ntawuzorenza imiliyoni 10 hama bavuga yuko kandi ubukurotira atawuzorenza imiliyoni 300 ku munsi bacafata n'indi ngingo ikomeye yuko atamuntu numwe mu iyo minsi irabwa niyo ngingo mbere kumego bashikanye itariki 20 umushingiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yafata ingingo yuko atamuntu numwe arekuriwe kugura ibintu mu gihugu ngo abistoke no kuvuga ibintu by'ibifungurwa jiwe numva umengo harakwiye umugwi w'abahinga apana basavye kuko ibintu bibaye mu Burundi gusa bijya byarabaye n'ahandi mbega handi babigize gute handi babigenjeje gute gutyo nitwigire ku bandi babishoboye birashoboka